mu ntunge Zaburi 141 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Zaburi turagiye gusoma. Uhoraho ndagutakambiye, ntebuka uzahora. Utega ugutwi ijwi ryanje rinagutakambira. Ugusenga kwanje gushika imbere yawe nk'imibavu, n'amaboko yanje kuyatarika kube nk'ikimazi cyo ku mugoroba. Imana nishimye. Twongere dusenge. Mana y'ububasha, Imana y'ubushobozi, Imana igira neza bugaca bukira, turagushimiye Mana ko turi imbere yawe kandi dukoranijwe n'ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe rifise ububasha bwo guhindura n'ibyase guhinduka. Turagomba umwanya kubana natwe Mwami, turagomba yuko mwebwe hano, turagomba yuko umuntu wese yaje hano aronka igiza kimukwiye mu izina rya Yesu. Turazi yuko Yesu ashitse ibintu bihinduka. Utugirire neza Mana, uduhezagire. Turagomba kuduhezagira umwanya wose, turawusengeye umwanya wose, tuwushize imbere yawe. Turafashe mpiri ibyaza kudusamaza, turafashe mpiri imwe mu mbi zo twigegezaho. Turase iby'abadayimoni, ariko duhaye ikaze abamarayika b'ijuru ngo baganze aha hantu, bagire protokole, bagire sekirite, bigishe umuntu wese ari muri komposi spirituel. Turagushimiye kuri kumwe natwe ngo duhezagire mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Imana nishimye. Aha turabonye amajambo Dawidi yavuze. Dawidi yahamagawe akiri muto kandi yari umuntu by'ukuri aciye bugufi, umwungere w'umukuku wa se, yaba mu gahinga ntiyarazwi namba, ariko Imana yari imuzi kuko niwe yamuhamagara. Imana nishimwe cyane. Kandi murazi umwana w'umuhererezi mu muryango kenshi ntaronka ijambo, niyo bashyiraho basamura rwaba abahererezi bashobora kuba hariyo n'imfura ziriho, kubera bafise bakuru we bazi byinshi mu muryango bamukurira, baraheza bagashyira umutima kuri bo. Ariko Dawidi umuntu w'umwungere mu gahinga, abantu baragiye ngaha baca babibona, umwungere ntashaza. Imana ishimwe cyane. Umwungere ntatara gufungura saa sita, kandi umwungere naho imvura yogwa ntagira ntiyuga. Umwungere gashikanira ntazamare kuko n'ahantu haca sawa kwamarira. Yesu nashimye. Ariko aho nyene n'Imana niye. Imana imu ubushobozi budasanzwe, atangura kugira formation mu gahinga, abana n'ibikoko biza gusahura iki umukuku kandi akabinesha. Imana nihawe icyubahiro. Rero ijambo mvise ngaha nukurondera kumenyana n'Imana. Amen. Yesu nashimye. Umuntu wese arondere kumenyana n'Imana. Imbere yuko bamenyana n'abantu benshi boshobora kukugirira ikimazi, ariko bazorondere kumenyana n'Imana. Ahantu yarari ntiyarazanye n'abantu benshi, ariko amaze kumenyana n'Imana abantu benshi baciye bamumenya. Yesu nashimye. Amaze kwica Goliya abantu baratohoje ati umuntu yishe Goliya. Haleluya. Atangura kumenya, atangura kumumenya, atangura kubona ibimenyetso. Dawidi arabantu bamumwanya avuye hariya. Imana igusanga hariya nyene, hariya abantu batogusanga, hariya abantu batoguha agaciro, hariya abantu batogushira imbere. Imana ikagwebera, ikaraba umutima wawe, ikagusangayo, ikaguhamagara, ikagukomeza, ikagukuza. Haleluya. Imana ishimwe. Aha rero aravuga ngo Uhoraho ndagutakambiye, tebuka uzahora. Urumva kumenyana kwa Dawidi n'Imana kugeza aho gutebuka uzahora. Yesu nashimye. Biboneka yuko imigenderanire Dawidi yari afitanye n'Imana yari ndende cyane, bajanyanye. Imana ntihabwa icyubahiro. Hari umuntu ashika mu kibazo kanaka cyangwa kikamugeragezwa, mugabo ukabona yuko adashyize Imana imbere nawe, ariko ukabona atanguye kurondera uburyo buvamo ibyo bibazo, akarondera inshuti, akarondera abagenzi cyangwa ubundi buryo,
ariko hari kurondera Imana kubera Imana iri hafi yiwe ntaravugana nayo ntiramumenya nawe nyine ntarabimenya n'ijwi ry'Imana ryo ritaha Imana itubwire neza bakundwa bene data muri hano urondere kumenyana n'Imana ivyo byonyine bihagije Imana ibaheza kandi bakumugisha tugomba rero tuje mu mwanya w'ijambo ry'Imana tugomba gusenga musabe hariya umukozi w'Imana Focus ashike hano asenge mu mwanya asengere n'umukozi w'Imana duce tumuha kaze ashishikare kaze Yesu aguheza Mana data wa twese n'ijuru turagushimiye mu izina ry'umwana wawe ukunda cyane Yesu Kristo akaba umucunguzi wacu tunezerewe muri kino kibanza Mana watoranije uyu munsi ngo tuhabe kandi tuje ngaha kugira tuhumvire iby'ijuru kugira ngo aya majambo avugirwa ngaha ahindure ubugingo bwacu Mana yo mu ijuru twitegure tugukorere tukiri mu isi uduhe ingufu n'inkomezi Mana kandi tugukorere utwemera hanyuma amaherezo yacu azoba ari gushika mu bwami bwo mu ijuru turasengeye umukozi wawe Mana agira ahagarare ngaha umuhagarare n'umuhagarikire akoreshwe n'Imana imitima yacu Mana yo mu ijuru ice bugufi yakira ijambo ryawe kandi ijambo ridushikana ahantu heza twuzura n'Imana uzoba ukoze ubidukorere tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti amina.